tuzindukanye n'ukwezi kwinshi mu guhimbaza umunsi mukuru w'aberanda bose, umunsi mukuru uteragahimbara abamarayika bakaninahaza umwana w'Imana, twigina abo batuboneye izuba mu bwami bw'ijuru bakikije Imana Data bamurinahaza, baratubera mu ngoro kuko badukunda, natwe tukabambaza kugira ngo umunsi w'izina tuzobane nabo. Turumva ijambo ry'Imana bitwereka mu muhamagaro dufise twese, tukifuza yuko twokurikira ya nzira y'ubugingo Yesu Kristo aturagira, naho twoca mu isi hari ibitugora, tukaba tuzi yuko kubwo kwemera je mvuga ni umunsi mukuru mwiza mwese. Umwe wese akaba azi umuvunyi wiwe kandi yifuza ko twoshika muri ubwo bwami bw'ijuru. Dusaba Umukama abaza dutyorore akabi twakoze. Ndirega ku Mana mushobora byose, ikunaracumuye cumura n'ibigirahana, nicyo bituma ntabaza Mariya mu mihimbazo y'abamurikira n'abamarayika n'aberanda bose, namwebwe bene wacu munsabire ku Mukama Imana yacu. Imana mushobora byose nitugire ikigongwe, maze n'amaramu turekure ibicu Mana mushobora byose kandi wamaho, wewe washatse ko twohimbariza amaberanda bawe bose bava bakagera, turagusabye ubu no mu myaka yose
ibyo dusoma mu gitabo cy'ibyahishuriwe umutumwa Yohani. Jewe Yohani mbona uwundi mumarayika aduga ava mu buseruko afise ikimenyetso c'Imana nzima, arasomerera abamarayika bane bari barungitswe gusivya isi n'ikiyaga ati: imbere y'uko musibanganya isi, ikiyaga n'ibiti, banza murindire tubanze gushira ikimenyetso ku ruhanga rw'abasavye Imana yacu mu miryango yose y'abana b'Isirayeli. Ivyo biheze mbona haserutse isinzi ry'abantu batagira ibitigiri, bava mu mashinga yose, mu bwoko bwose, mu ntara zose, bavuga indimi zose, bahagaze imbere y'intebe y'ubwami n'imbere y'umwagazi, bambaye ikanzu zera, bafise n'ibisanda mu minwe. Bahurikira rimwe bati: Mana yacu ubyagiye ku ntebe, nawe mwagazi ganza sabwa. Abamarayika bose rero bakikije ya ntebe, babatama na babazima bane, bakubitira icarimwe ibifukamiro hasi imbere y'intebe y'ubwami, barunama ngo basenga Imana bavuga bati: Amen. Imana yacu nishemezwe, ikengurukwe, yubahwe, isinde, yiganze mu myaka n'imyaka. Amen. Umwe wo muri babatama ambwira ati: abo bantu bambaye ikanzu zera ni bande? Bakuye hehe? Nanje nishura nti: Muhayi, ni wewe ubimenya. Ansubiza ati: abo n'abarokotse ya makuba, bamesuriye ikanzu zabo, bazeresha amaraso y'abamwagazi. Iryo ni ijambo ry'Imana. Gaza.
wanje itegereje nawe ubwo data yadukunze we yadutoye tukitwa abana b'Imana mbere turiho by'ukuri nicyo gituma isi itatuzi kuko nawe itamumenye. Bakunzi banje kuva ubu turi abana b'Imana nacyo icyo tuzoba ntikiramenyekana mugabo icyo tuzi ni uko muri icyo gihe aho Yesu azozira tuzosa nawe kuko tuzomubona nk'uko ari. Nawe uwo wese afise ako gatima ko kumwizigira ni mweranda nk'uko nawe ari mweranda. Iryo ni ijambo ry'Imana. Yesu abonye ishengero rikoranye aduga ku gasozi ngo amare kwicara, abigishwa biwe baramwegera. Araheza atangura kuvuga abigisha muri aya majambo: hahiriwe abari n'umutima ushira ubworo, kuko ubwami bw'ijuru ari ubwabo. Hahiriwe abitonda, kuko bazotora isi. Hahiriwe abari mu marira, kuko bazohozwa.
hahiriwe abashonje n'abanyotewe ubutungane kuko bazoshirwa. Hahiriwe abanyakigongwe kuko nabo bazokigirirwa. Hahiriwe abari n'umutima mwiza kuko bazobona Imana. Hahiriwe abaremesha amahoro kuko bazokwitwa abana b'Imana. Hahiriwe abahamwa bahorwa ubutungane kuko ubwami bw'ijuru ari ubwabo. Muzoba muhiriwe nibabatuka bakabaremera amabi yose ku bwanje. Muranezerwa muhimbazwe kuko impera yanyu izoba nini mu ijuru. Twakire kandi dusheneze yazwe n'Umukama. Duhora tuvuga ngo isangira ry'aberanda. Aberanda babidusigurira muri ya mice ekleziya iri mu ijuru, ari aberanda turiko turigina. Ekleziya ikiri ku rugendo bw'aba ku isi, ari batwebwe nyene tukiri bazima tugwa tuvyuka, na ekleziya iri mu ishuriro, aho tuzovyerekana cane mu muriro barimo. Mu muriro hari abashaka kuja tuharekerere, ariko murumva ko hari. Tukaba rero duhimbaza uyu munsi mukuru w'aberanda. Imana yashimye ko tubahimbariza icarimwe, abo batuboneye izuba bagashika mu bwami bw'ijuru kugira ngo natwe badusabire. Turiko turavuga ivyo rero ko hari abari mu ijuru. Yohana yabitubwiye ati ico tuzi nuko muri ico gihe aho Yesu azozira tuzosa nawe kuko tuzomubona nk'uko ari. Nawe uwo wese afise ako gatima ko kumwizigira ni mweranda nk'uko nawe ari mweranda. Urizigira Yesu, uri mweranda rero. Uravyemera? Ikibazo kiraho nyine. Ijambo nta mweranda ari ku isi ni ijambo rishaka guca inkokora abana b'Imana. Muri iki gisomo ca kabiri nyine babishigikiye ko kuva ubu turi abana b'Imana, kandi naco izo tuzoba ntikiramenyekana. Mugabe ico tuzi ni uko uwizigira Kristo ari umweranda. Mu kuvuga ivyo rero nshatse twibukane ku magaro w'abantu bose. Ubweranda si ubugenewe akagwi k'abantu bamwe, bugenewe abantu bose, kuko niko Mana Data avuga agira ati nimube beranda nk'uko so ari wo mw'ijuru. Aberanda twigina n'abashikiriye ubwo buhigwe baciye mu nzira zitandukanye nk'uko Yesu Kristo yariko arabitwiganira. Ubuzima barimo hano ku isi kandi baratsinda kuko bari bashigikiye. Banditswe kugira ngo kiremeshe gihe inguvu abari mu ruhamo, abatotezwa. Yavuze ko yabonye abantu amaze kuvuga ko yabonye abantu batatu yerekana ubutore, umwuzure, ubweranda bw'Imana umwuzurira. None no kuvuga yuko yabonye abantu b'isi yose bari mu buryo buninazo bw'Imana. None turiko turigina abaha, turabafatira ko akarorero, tugategera yuko ukumwe
si ukuvuga ko udahuba. Umweranda aragwa, aracumura, ibintu kugwa ugaherayo, ugasaba ikigongwe, ukizigira imbabazi n'impuhwe by'Umwana w'Imana yatubambiwe kugira ngo aducungure. Ngiyo ntumbero rero y'umweranda, ikabigena umuntu ababazwa niyo yamabona ko yirega ibicumuro, ariko kandi kavuga kimizingitira ko agaheza akarira akabogozwa. Biradusaba rero ko dufata ingingo y'ubuzima tugahinduka, guharanira ubweranda bwa misi yose. Akantu kose kagushikiye ukakabamo ugera amakanda mu birenge bya Yesu, umwitegereza ibyo akora, umwumviriza ibyo. Kuba mweranda ni ukwitwararika kugendera ijambo ry'Imana. Rya jambo dusoma ntitunezerezwe no kurisoma gusa, tukihata kurigendera, kurishira mu buzima. Imana guhimbaza amasakramentu no kubaha amabwirizwa y'Imana niyo nzira y'ubweranda. Ubweranda kandi ni uko kwimenyereza kuba Imana, ukagerageza gukundana nayo, kunywana nayo. Nta kumwe bavuga bati ujya muntu ni umuntu w'intungane, ibyo muvuga bakabona yuko turi abo mu gihugu ceranda c'Imana. Kubw'ibatizimu twarose yadushize muri uwo muryango w'abana b'Imana. Umweranda rero akagendera ubutungane n'ukuri n'urukundo afise ku Mana no ku bantu. Gukunda Imana kuruta byose no gukunda umugenzi nk'uko wikunda. Nka kumwe Yesu yavuga ati, icyo udashaka ko abandi bakugirira nawe ntukigire abandi. Icyo ushaka ko abandi bakugendera indagano z'ubuzima arimo, ngubwo bweranda umukama adusaba. Harimo aberanda, inyishu ni iyi nyene, baruzuye kuko twabibonye abizigira Yesu ni benshi. Byaje ngo tuvuga tuti Yesu ndakwizigiye. Umwe yabonye ngo n'abajabutse baratsinda, bafise amakanzu yera bayeresheje amaraso y'umwagazi. Ayo makanzu yera ni wa mutima uhamagariwe guseruka imbere y'Imana. Hahiriwe abafise agatima kuri abo bavunyi bacu, abo beranda bari mu bwami bw'ijuru, ariko natwe tukaca tuhafatira ingingo yo kubigana mu byabaranze mu buzima bwabo. Baraciye mu isi ntibayiheramwo. Yesu ati, muri mu isi muga mumenye ko mutari ab'isi. Kwerekereza umutima wacu ku isi n'ibyayo, twame turondera gukora ibikorwa byiza bizodushikana mu bwami bw'ijuru. Hamwe rero tuvuga ngo usonere izina ry'Imana, ni ibwirizwa rya kabiri, bariwe kwitwararika ubwo bweranda n'amazina tubaha. Aya mazina dufise, tukaba dufise n'izina ryitwa ry'ubukristu, izina ry'ibanga n'iteka. Ikatikisi birahimiriza abavyeyi ko boza baratora, kuko hariho abavyeyi bigo bafise ubuguruguru, niko nobivuga, bababarire. Urashobora gufata nk'umuntu yatikije inganda, umuntu yaragwa n'inzigo n'ubwicanyi, ukaca ufata umwana ngo izina ryiwe ngo ni Busama. None Busama adufasha iki mu karorero k'ibyamuranze? Abana b'ubu kugenda kuraba abitwa y'amazina y'aberanda, wosanga abitwa Barizabeti bariko baraho
arobyara umwana akamwita ngo Elizabeth ngo gasupari baratazara Madalene. Ariko niyo bagenda kuri Google kurondera amazina baha abana ya kijambere bashikiramwe ya kera gusa n'utuzina duhinguye Gatarina ntiwogendera mu Akatia isawa ariko kandi akaba ari Gatarina nyine. Wa mutama twari igihugu gikomeye yitwa Jo bijya ni Yozefu. Umuntu ntahore nturaba akantu kagira ngo gasa neza ngo gasona neza ngo kumvikana neza mugabo ico utarira nico nashaka kuvuga nk'ico utarira umwana wawe uwo muntu ari mw'ijuru amusabira azobeho amwisunga. Aberanda rero kw'isi baruzuye kandi kuko ntibaburonka barapfuye ubweranda nubwo abakiri bazima. Ico ekleziya ikora iremeza iravye ubuzima bwakuranze ikavuga iti vy'ukuri naka yabayeho mu nzira y'ubweranda. Nico gituma twambaza abatuko turahimbaza uyu munsi batubere mu ngoro. Ubweranda mu gukora neza n'utuntu duto duto wowe ushizwe. Uwukubura arembaguza sumweranda, uwukubura neza n'ubwitonzi ni igikorwa c'ubweranda. Ubweranda mu ntambuko, ubweranda mu ntambo, ubweranda mu nyambaro, ubweranda mu gufungura, ubweranda mu bikorwa tujejwe, ubweranda mu kurima utarandura akarimi k'abantu, ubweranda mu gukora ibikorwa wisunga ico Imana igutegereza. Urukundo hejuru ya byose ku Mana n'abagenzi. Umunsi mukuru mwiza w'aberanda kuri mwese. Muhaguruke tugaragaze kwemera kwacu. Temera Imana inerudende Thank you.
kandi azobaronse ubuhirwe mu ijuru. bahunze umutima wawe mweranda yama bamurikira mu butumwa wabashinze bwo gutagatifuza igihugu cawe, maze isinzi ry'abantu bava mu mashinga yose no mu bwoko bwose bavuga indimi bose basabwe n'ibyiza byawe mu bwami bwawe. Twumvire se Mukama. Cyane cyane igihugu cyacu cy'u Burundi, unda mutima wawe abatwara n'abatwarwa babanye mu bumwe bwuzuye, ubarinde imitego yose ya sekibi, bamenye ko isi n'ibiri kuri yo byose ari iby'Imana. Twumvire se Mukama. Abarwaye, abashonje ku mutima no ku mubiri, abahebwe n'ababo, abapfakazi, imfubyi, abapfakare n'abandi bose bifuza kugira neza kwawe, baronse mutima mweranda wawe, abame hafi, abamenyesha urukundo bakunda, kandi ko ubamiza ko inyonga zawe biri byose. Twumvire se Mukama. No kuba twaragusanze imvura ukatwumvira ukayituronsa utaravye ububi bwacu. Dufashe rero se dawe mwiza, tubigendere mu kubera akarorero keza abandi, na cane cane abatarakumenya n'abatakwemera, kugira ngo tuzogire iherezo ryiza, tuzoshikire ubweranda bw'ukuri, tuzobone Imana nk'uko iri nk'aberanda bose. Twumvire se Mukama. Yeah.
bikwambaza ibitumwe n'urukundo rugukomokako uturose ibyo tugusaba turakwizigiye tubigusabishije Yesu Kristo umukama wacu.
musabe igihugu cerana c'Imana kugira ngo ishikanwa ryanje ari ryo rwanyu ishimwe n'Imana Data mushobora byose. Twakirire Mukama ibishikanwa tuguhereje mu gushemeza beranda bose, maze nk'uko twemeye yuko batunganiwe mu buzima bw'amaho aba ariko dutegera yuko bitwararitse ubukiriro bwacu. Tugusabishije Yesu Kristo Mukama wacu mu myaka yose. Niko birakwiye kandi biratunganye ko twokora inahaza tukagukengurukira iminsi yose na hose, wewe Mukama muvyemweranda Mwana mushobora byose kandi wamaho. Nkako uraduha guhimbaza uyu munsi igisata cawe kikaba ari c'umuvyeyi wacu na Yerusalemu yo mw'ijuru, aho bene wacu bakoraniye ngo bakwinahaza imyaka n'imyaka. Niho tugana mu nzira y'ukwemera kugira ngo dushikeyo twuzuye akanyamuneza, kubera abo bana b'Ekleziya bo bamaze gushika mu burinahaza bw'ijuru, bukabagira imfashanyo n'akarorero bishigikira amagara make yacu. Nico gituma twihetse kuri bo no ku bamarayika bose ngo tukurinahirize icarimwe, tugushemeze turirimba tuti: Mana nzima niwe bwirana nyabwo, niwe ubwirana bwose bukomokako. Nico gituma tugusavye ngo urungike umutima mweranda, atagatifu zirishikanwa rihinduke, ritubere umubiri n'amaraso ya Yesu Kristo Umukama wacu. Igihe bagira mufate agira ngo atangure kubabara uko avyishakiye, yafashe umukate aragukengurukira arawumanyura,
awuhereza abigishwa biwe avuga ati akire murye mwese, iki ni umubiri wanje uza gutangwa ku bwanyu. Bamaze gufungura agira kwa kundi, afata ikarisi yongera gukenguruka, ayihereza abigishwa biwe avuga ati akire muri we mwese, iyi ni ikarisi y'amaraso yanje, amaraso y'isezerano rishasha kandi rizokwamaho, aza guseswa ku bwanyu no ku bwa benshi abakiza ibicumuro. Ivyo murabigire munyibuka. Bane b'Imana ibanga ry'ukwemera n'agatangaza. Tukanakenguruka ko duteye iteka ryo kurebuka imbere yawe gushikanira inkuka. Turatakambye dushimitse ngo umutima mweranda dukoranirize hamwe, aduhe umutima umwe Kristo. Azi nabo bose bashinzwe umuryango w'abakristo. Mana nzima, turaguhereje uyu muryango wo mu abukengukira kuziza udahengeshanya ubaronse ingabirano za mutima mweranda, babisabye bihetse ku muvyeyi Bikira Mariya. Uburyo budasanzwe Charles Bikariho, Françoise Nicayenzi, Isidore Misigaro, Marthe Bagwiza, Pacis Kaneza, Herman Bigirimana, Gregoire Ndikumagenge, Gerard Ndobewe, Remy Niyibizi n'umupfasoni wiwe, Vena Ndabahangabazi, Vena Gahungu, Gracien Barahebura, Patricie Ntawendayaha, Nikodemo Nyarusago, Immaculée Simbagoye, Juvenal Habyarimana, Philippe Zirambona, Véronique Kangegene, Pascal Simbakwira, Capitoline Nzambimana, Thérèse Nyamusi Mukerangabiro, Anastasie Nindorera, Atanazi Songore, Deogratias Songore, Pia Nyankobwa, Sylvain Habyarimana, Menedora Sinziguheba n'imitima y'imipurgatori. Ibuka nabo bose bamaze gusezera isi, bakira iwawe bame mu muco w'ubunazo bwawe. Natwebwe Mukama turikakambere twese tugirira ikigongo, tuze dusange nawe ubuzima budahera, twame tukunaza turi kumwe na Mariya muhimbazo nyina w'Imana, na Yozefu mweranda umukunzi wiwe, n'abatumwa n'aberanda bose turiko turiginira umunsi baje kuri iyi si ari abatoni bawe. Tubigusabishije Yesu Kristo umukama wacu. Kubwiwe hamwe nawe no muri wenyine, nuterwa iteka ry'ugusengwa, Mana Data mushobora byose, hamwe na mutima mutagatifu, wongera uminazwe mu myaka yose.
akongera akabiduha kw'itegeko tubabuke tuvuge tuti dawe twese uri mu ijuru izina ryawe nirinahazwe ubwami bwawe nibukwire hose ibyo ushaka nibikwiye ku isi nko mu ijuru uduhe ibyo kurya bidukwiriye umunsi uturekurire ibicumuro byacu nk'uko natwe turekurira abatugiriye nabi ntuduterane ibitosha nabi nyamara tugize akabi mukama turagusaba ntitugize akabi kose udutabaze amahoro muri iyi minsi turimo maze utugire impuhwe udukingira igicumuro twabe mu itekane ritagira inkomanzi turindire uburyo bw'ijuru n'ihindukira ry'umucunguzi wacu yesu kristo ukayoboka rwose mu myaka yose. mukama yesu kristo warabwiye abatumwa bawe uti ndabasigaranye amahoro ndabahaye amahoro yanjye nturabe ibicumuro byacu raba nyabona ukwemera kuri eklesiya yawe uyitabaze amahoro n'ubumwe maze ishaka ryawe rirambuke wowe nyine ubuzima n'ingoma mu myaka yose. Horana amahoro y'umukama amahoro ya kristo. umubiri wa kristo n'utuzigamo dukomeze udushikirize ubuzima budahera.
dukenguruke hamwe n'aberanda bose mu kugusenga no mu kwemeza yuko ari wowe musameranda mukama, ukaba ari wowe ukwiye gutangarirwa mu beranda bawe bose. Turatakambiye ubuntu bwawe, dusabishije Yesu Kristo umukama wacu. Itangazo ry'ubutumire. Patiri mukuru wa paruwasi Muvi w'Ikigongo ya Kanyosha, murakoze. Tugabane umunezero w'Icirese. Umusaserdoti uri kumwe turafashanya kubonezagiro. Niba ubundi umugisha wayo utazokwigera ubavirira, nk'uko yabaye guhimbaza uyu munsi mukuru. Mushobore aho Ekleziya nyeranda izokuzura akanyamuneza, kuko abana amahoro